inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana. Boss, aka kantu kose kuzuye amadolari. Bari bambwiye kuzoza kabisa. Karibu sana. Karibu. Urazinda gutera inkuru boss. Ngaha ayi haize iminota 2 gusa. Kitangura kumva babaje mu batembera ngo zandagara, ngo ya mikeke. Boss, indagara ngaha zarira. Karibu sana. Okay. Kubera amastress tuba dufite hariya y'akazi ibyo tubonye abantu bameze nk'uko turaryoherwa na cyane cyane ko yakoze ko kwishimiye. Yes. Karibu rero wisanzure. Hama yitwa Nera. Nje ngiye kumarana iminsi nawe nyine ndakwitaho. Murakoze. Reka nje kubereka chambre, ndakwereka na douche, ndaturarusha. It's okay. Mimi, karibu rero ngaha niho nsavye indaro. Sha bana iza kweli kandi burya wagira amahirwe akomeye je abantu ba boss bwe ntibakunda gutanga indaro. Shami, nubuntu kweli Imana yangiriye kandi tubanye neza kabisa. Shaje urazi ikintu canzanye ngaha uje kubwira ko yamasengesho tumaze iminsi dusenga Imana yayishuye. Ntumbwire ko waronse akandi kazi. Oya sha sakazi ariko navyo ntaco bitwaye. Urabona mugenzi wanje Nera ubu arakugirirwa amahirwe kuzokwakira mu diaspora. So rero muri iyi minsi nyine atakazi mfise yaciye ambwira ngo nzore ngenda nyene nzidafungura kuko nawe azora mutegura ivyo gufungura. Urumva ko azabafashije muri byinshi nyene muri iyi minsi ata job office. Ariko Imana igutebejera gutegera. Yo, kumbe narafise umutima mwiza bigeze hiyo. Sha Imana ishimwe. Ahubwo ujya mu diaspora niyaza uzombwiye tujane kumuramutsa. Nta kibazo. Shaje iyo ubonye umuntu aguhaye ivyo kurya muri iki gisagara aba gukora ikintu kinini cyane. Ahubwo ndakwinginze ufashe tumusengera ugiye mu diaspora azoshika amahoro.
Bone ngene tumye bantsinda. Nemo nakinagiye mu kwezi tumye bantsinda. Kutamagenda gufasha ukina. Navyo nari nzi ko ukunda game. Nta kintu ndeka gukunda kugana. Okay. Uretse ndagutera inkuru. Gusa nyene ni brag nyene nubifata ubutariko. Bice bishikaje nawe tukabana. Yo kuzina yaryohirwa. Yucabona kuri wa muntu bakoreye iciza umuhaye agaciro ikintu umuntu yabukoreye bigatuma n'ikindi kintu cacu cose yubona ko ashoboye gukora ku bwaki gukorera. Sha nakubesha kuzina yankora ibintu byiza cyane kandi byinshi pe. Iyo umuntu akuriye muri famiye ucumengo hari umugenzo abantu bavuga yuko umuntu yabaye muri famiye yiwabo n'umugabo umugore aca mwana ariko jewe vraiment kuzina yankora ibintu byinshi kandi byiza afashe nk'umuvandimwe gusa ariko kantu nabo cyubishiramo Sinakubwiye ndiko nditerera inkuru tutabeshanye nuko je nawe tuberanye nawe turabera mwiza umukobwa mwiza kandi rero guhitamo umuntu muzabana ibihe byose biraryoshe kandi ni byiza cyane ariko nayo numva mengo twobana kubera dukundana urukundo rwa vrai atabintu byo kuvuga ngo ni famille sister wawe canke umuvyara wawe canke mwe nawe na papa wawe ngo yarafashije urukundo nirwo rutuma ibintu biba kandi nizere yuko urukundo narufishe nawe arufise uzovyikorera je nivugira niterera inkuru bisanzwe. It's okay nta kibazo ahubwo hariho amagi ngira karete nawe So, ndabona telefone yawe sikara kimenyesha. Ciao. Igira inkuru. Niziragiye Imana. Where is diaspora? Diaspora iko wapi? Niwe yakuzanywe cyangwa waje kurabaje? Come on. Ushaka ndakuboneka ngahe? Masi ndashaka kubona diaspora sha. Ntabwo vuga buhoro ndakwingize no muvyura. Nakundi ndubura za boss kuno amete. Akunda hano atekanye. Kagabanya fareme. Kaguzinzi ko ndabishobora. Ariko renero. Hari ikintu utambwiye. Uriya muntu muri famille canke nyine ndashaka kumenya niki kuri wewe kugira ngo ushobore gusiga muhiri wawe ukaza hano mukamarana iminsi ukamwakira niki kuri wowe. Yaza ko ari muri famille ariko mama mu bintu byinshi cyane. What? N'amakuru ufise. N'umuhungu mwiza. Ico bitwa umuhungu mwiza uhereye hasi gushaka ku mutwe. Ni mwiza. Ni bogari. Ashaba muri famille. Umva ko nari kuba mumvye. Gashaka. Ushatse kuvuga yuko ari inzobe nkawe ariyo mpamvu ari mwiza. Kuva ryari ngo ndahungu inzobe. Arirabura. Kwanza ndaba. Urambona kunza. Umushitsi impande yanje kubwira bure bwiwe. Ndafite kuzuzanya. Mugenzi wanje we. My sister. Umeze neza? Ariko nahora niyumvira mwana umuhungu wamuzanye gute mu buzima bwanje. Gute urumviye kunzanira umuntu mbona ko yawambereye nkoko. Bikanjanga. Rero ikintu gihari nzomwizingirako. Bana kwiga inzoka yizingira ku kintu. Niko nzobigenza. Ico wacu hose nzokikora. Ntihakenerwa n'umuti nzowuronka. Nera. Kivyumviro byawe bigeze kure. No kumuha imiti navyo birimo. Sasa. Ko. Oya. Urabizi ko ndi umugenzi wawe.
mugenzi wa kandi wa hafi ibintu by'imiti byose ndabigushigikiyemo urabizi ko ibintu byiza byose biva mu kiganza c'Imana ndakwinginze gusa akantu kamwe gusa ayo marangamutima yawe mbona umenga wasariye umutipe neza wamusariye babarira umfashe uyereke Imana uyasengere ubwire Imana ibyo bintu byose urabona nk'uko uri kuranganiriza nyene uri kurambwira uburyo wamusariye uburyo nyene umenga ariko umenga uri mu yindi si yawe ya wenyene no kuvuga ibyo byose byereka Imana iguhe nyene kwigarura umutima wiwe atanoze yushizemo avuga gute nyine atankomezi zawe bishizemo kuko Imana ishoboye byose bavuga ngo kazina daho mbe uko wavyibagiye Imana itubwira ko ifasha uwifashije nivyo nari yakwifasha Imana izoca mu ijuru cingaburira uwo mugabo ntigikunda nizo gushiramo ingufu hama Imana ihezagira ivyo nakoze sindakuburije gukora urabona ko nivyo wakoze birakomeye gusiga iwawe ukaza ngo uje kwitaho umutipe icyo kintu nicyoroshe ariko kandi ngira amakenga y'ikintu kimwe ntibizova bigutesha agaciro kurinde kubona waraje ngaha ukaza kumwakira kandi kiretse umukozi wenyine abonye muri babiri gusa hano mbo ndabubwira kuba ndi ngaha sindahicaye nk'igipupe sindahari nk'igistati ndiko ndakora vyinshi ivyo vyose ndiko ndakora bizotuma nkunda nimba atanankunda atanankunze none impamvu nakubwiye nzokora ibishoboka byose ankunde my sister kintu wavyegereje umutima cyane kariro gake na frere kuko hamwe wosanga n'abatagukunda byokunaniza cyane rero niyo mpamvu nakugiriye inama yo gusenga ubyereka Imana ufite ikintu cyose ushyize imbere y'Imana Imana hari ukuntu nyine n'ugucoba gikomeye gute icorosha ugasanga umutima wiwe nubwo utagukunda ugasanga unyuma aragukunze bitewe nuko wamufukamiye mona ivyo Imana birateba niyo mpamvu nzokora mu nzira zanje urazi inshuro na kinye kiri kandi kanko nombora hama nguce nza ngaho ngo mfitine nawe diaspora yaje nigeze gukorana nawe binakunze ahubwo azovira twabaye mabuje reka sinda kwinjirira nyero two kurya nirire nitahire keka ndakuzimanya habe ibyo bibazo bitagira ifuna rwo dusye kwibaza ahubwo ushike no sengere nanje ngo ndakazi kawanje okay yanza kumeza ngusengere Gishinami Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama bigira Imana waciye ruguru ndakubona gumuza ni kumamagara ngaha n'amahoro canke mwimutse ntiwambwira shawapi nitwimutse ahubwo nyine nabonye hameze neza mbona twaganirira ariko umbabarire gatoya je numva shuye kumenya ikintu kiraho iki wa muntu azova muri Amerika yaraje canke ntaraje sha sorry urabona nyine ibikwa byo kuri cace bavyadutwaye nakomye nshaka kubikubwira ndavyibagira yarashitse yesterday evening I was there What? Only in one day winjiye mu nzu y'umu diaspora utanga kuvuga icongereza G kushaka kufata nk'umuntu atigeze aca ku ntebe y'ishuri I studied bro okay it's just a joking so kirami wabonye ari tough gang kira makoro yiwe sha sinamubonye nasanze asinziriye ariko rero shaji ufashe dusengere nera mu majambo yambwiye haranteye ubwoba ngo ivyo vy'ubwoba navyo bikiye gute in fact narinzi ko abantu bo muri famille ariyo mpamvu yagiye baragumanya ariko nagiye kumva ngo ari hajya ku mpamvu yo gushaka kwigarurira umutima wiwe
none muri ivyo vyaguteye ubwoba nibiye? Icyanteye ubwoba nuko yambwiye ko azokora uko ashoboye kose kugira ngo yigarure umutima w'uriya mu diaspora ku neza vyase n'imiti je. Rero je numvise akantu k'imiti naciye nigirira ubwoba. Imiti ndumva no gusenga kweri. Santima z'ujya mukobwa ntizeze umukoresha amakosa. Yes, niyo mpamvu wenda kwemera igihe cyose nyine ndaguhanurira akantu mbwira nyene mimi dusenge nta yindi solution. Mu by'ukuri reka dusenge tumusengere kuko atangiye kwiyumvira ibintu byo kuja mu bapfumu mu kuja kurondera imiti urumva ko hari ikibazo. Niyo mpamvu rigana naguhamagara ngo ngire inama y'icyo gukora kuko niwo mu best friend nyene fisi hari kuri church. Nukuri Imana igumugisha. Rero bavuga ngo umutwaro wa babiri urahwahuka. Umfashe tumusengere. Mi byose bishobokera uwizera. Nukuri tuzomusengera. Rero gahona n'isa 9 z'ijoro. Sivyo? Yes, no gusenga. Kandi igihe cyose umwana w'umuntu afukamisa amavi agahamagara Imana, ijuru riruka gutabara. Ndabizi neza yuko nera Imana izogira ikintu mukoreye uriya mutima ugahinduka. We rero gahunda ni saa 9. Ndagiye none wose garo wicaye nga. Wapi ariko nanjye nigira ko Moringa. Ça va. Meze neza. Twari duteramye ngaha n'abashitsi. Eko. Yitwa Mireille, umugenzi wacu twarakoranye. Nawe yitwa Judas, umugenzi wiwe baranasengana. Oh. Nice to meet you and most welcome. Thank you. Nera. Uri ukisezera? Kiyagote. Umuntu yashitse. Byasengesha wararikoze? Reka ndagutera inkuru. Yari yaratubwiye kuzoza. Tugira nk'inshuti ziwe dufata umwanya wo gusengera kugira ngo uzoshika amahoro. Turambwira ati rero ndege nawo yizera nimbi cyane. Igendera hejuru ariko nubwo igendera hejuru yayo hari Imana. Ariko ambavuye ivyo byose turambwira ati rero nashika amahoro tuzoga dufata umwanya wo gusenga dushima Imana ko yashitse amahoro. Warabikoze? Naravyibagiye. Gusa rero natwaye n'umwanya no kumanda mwakira. Sinakwitaye. Yeah, it's okay. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hagusezerana ntushitse ufungura ikintu nakimusezerana. So dufukame dushima Imana ko yashitse amahoro. Ibigiye inama bigira Imana gishinama Imana ni dusengere. Data wa twese uri mu ijuru turagushimira mwami twashikanye isezerano badusezeranye Yesu Kristo waramushikanye amahoro ugiye gucubahiro turagushimira watugiriye neza aya mahoro twaba turi kumwe bigira Imana ibigiye inama bigira Imana Nera cyangwa ni bogari abereye ijisho Nawe wabibonye. Ibaze rero yubajeyo ukoze iki ubwibyo ngo mutahane. Niwe ukora ushoboka byose. Nanje nzokora ikintu cyose cyo byose saba cyose. Nawe uzoba gutanga ipepo nobikora. Niyo mpamvu naho bizosakurunga nzomurongera ariko ndagutaha. Nera. Warakomeje? Sinari nzi ni brage vrema. Kumurungira. Brage ko muhungu mwiza nk'oyo. Benera bibaza ko imiti isumba ubushobozi amasengesho. Je mbona usenga? Nera.
sindi ko ndeba nko kutiyemera erega uri umukobwa mwiza kandi ujya muhungu uramufise ari mu biganza byawe ni gute ko ushaka kwiyumvira kwigura cya mu nzira z'ibingu umurongere ngo umushiremo imiti no sendi wewe no mufukamira ngahamagara Imana rega umutima w'Imana nawe ufise ishaka kumuguha burundu fukama Imana bige barambije abandi batashe hamwe no kushinga kuramvya rero ngo ndasenga ngo ngendire mu mazi y'ishuri usanga ndamburiye mu muhungu nkuko agiye muri ivyo bintu vy'amashansi yiwe araza kunyoka hama ngo nicare ndamvye fukame nahava nahira gusenga yamara umugabo wifuza Imana ishobora kumuguha utarenze guca muri izo nzira mbi goreje narambiwe ndiko ncisha mu nzira zanje je ndabona inzira nziza yo gusenga reka reka Imana birateba ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama bigira Imana Mira, namahoro. Namahoro. Usibye gusa ko ndabakunda kandi banufasha kubikwereka. Banifuza kumenya umukobwa ukunda uko nabameze. Nukuntu abayitwara. Ubwe nanje abariko nitwara. Ndabiko nasinze umutima wawe. Shema. Ndabakunda. Mira, ndagufata nka sister. ariko G hari akantu kambakiye Akakintu. reka ndakakubwira usanga hari ikintu ufashije urana mugenzi wanje Rondera Yego ndamubona. sha usiko yambariye ngo David dusangirize ku mugoroba gusa sinzi impamvu numva ubwoba kandi muranje nkuko bisanzwe Mimi, we ntumva ko iyo ari opportunity turonse yo genda gusangira n'umugenzi wo mu diaspora. Iyo feviro nkabake ngaha. erega nanje sinzi impamvu nyene numva ubwoba muri je kuko n'ubundi mporanjayo duha dusangira ariko impamvu nagize amakenga igihe cyose je muri je numvise ubwoba haba hari akantu katagenda neza rero kubw'ibyo ndakwinginze ufashe gusenga basi usengere mpava ngenda ku mugoroba undambike k'ibiganza nyene mpave ngenda Ubwoba. Reka tubwatake.
tubwatakisha iki? Amasengesho ntituri abakristo. Data mu izina rya Yesu Kristo. Yves, kwanza reka manda kora umutsi bite. Nizeye kumeze neza. Nanje ndashima to. Hama nawe nshaka kubwira. Nukuri kwimana izina ry'Imana ndarusha kandi ndarusha cyane. Je ibintu byo kwihoma ku muhungu nkuko navyo namenyereye. Umuhungu nacu namukorera wogira ni robo wogira namenyereye kubona abantu bakunda abandi mba nacu nakora. Nico nazi ngira naracitse ndagikora kugira ndabakora umunda. Ariko wapi navyabona kandi ndiko ndaroha. Nukuri kwimana jewe aho ngeze gukora nakoze narusha sinzi ico nabasigaje gukora ikindi atari gucika intege. Nukuri ndarushe ubyumve ndarushe ndananiwe kuba niko ndihomera ku muntu ni n'ijya mbere bimbaye ko nshobora kubona ko nshobora kutasikata ku muntu uyu muntu wape ya je nukuri nagenda kubwira ndakumenyeshe ko binaniye. Shema, Nera, mumaze kuba umuryango wanje kandi abashimira cyane ku rukundo munyereka. Imana bamwishire bamugisha. Ntamwe Imana ingiriye uboneka ntiza amaso abona kure. Ntabona nk'ikibi kije kibagana. Sinocemerera ko kibashikira. Nogerageza uburyo bwose muri tekinike zanje. Nkagenda ngahura naco. Tugahangana mpaka ndakinesheje. Hari agasiteri nashaka kubatera ariko katukirekera. Sorry. Ariko tumaze dusenge. Data mu izina rya Yesu. Hezagira kino kinyobwa. Mu izina rya Yesu kuko cavuye mu isi yanduye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana